Mwaramutse canke bivanye namwe wese aherereye, umunsi tugiye kubabwira ibimenyetso vy'ingwara y'umutima. Ingwara y'umutima ni imwe mu ngwara zihitana canke zica abantu benshi, muri abo zihitana harimwo ababa bazi ko bazigendana n'abandi bataba babizi ko bazigendana. Ni ngombwa rero kwisuzumisha canke kwipimisha hakiri kare kugira ngo umenye amagara yawe, kuko umutima uhitana abantu benshi umwanya muto ndetse ugahitana ababizi n'abatabizi. Ico ndagusaba rero imbere yuko umviriza iyi nkuru nuko ukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi. Nimba ariko nabishije kuje mpayite na commentaire kugira ngo hamwe nabisangize n'abandi. Ni ngombwa kwisuzumisha mu gihe ubonye ko ibimenyetso, kuko bigufasha kuvurwa vuba ndetse bikagufasha kwitabwaho hakiri kare mu gihe umenye ko ufise ingwara y'umutima. Ukumenya ibimenyetso bizogufasha gutahura ingwara z'umutima hakiri kare, gutyo umutima wawe wongere ukore akazi kawo, ndetse binagufashe kwirinda icotuma umutima wawe wongereza ibipimo vy'umutima, kuko iyo biduze cane umuntu arashobora kugira ikibazo no gupfa agapfa. Ushobora kubaza ati ingwara z'umutima ni ubwoko bungahe bw'ingwara z'umutima? Ibi vyose birimwo ibimenyetso vy'ingwara z'umutima. Iyo amaraso atagishoboye kugera neza ku mutima, umutima utangura kubura umwuka canke impwemu nziza ya oxygene. Mu gihe oxygene ibuze, uturemangingo tw'umutima dushobora kwangirika canke kwononekara tugapfa. Mu gihe umutima utakigerwako n'umwuka canke impwemu zihagije, umutima w'umuntu ushobora guhagarika gutera canke agapfa. Iyo ugize ikibazo ca heart attack, ingwara y'umutima, ushobora kubona ibimenyetso canke rimwe na rimwe ntubibone. Ivyo bimenyetso akenshi bimara nk'iminota 30 canke hejuru yayo. Waba ufata imiti isanzwe ntibigire ico bikumarira, bishobora gutangura wumva utamerewe neza, hanyuma ukagenda wumva ububabare. Ku batagaragaza ibimenyetso vy'ingwara y'umutima, ibi nivyo vyitwa kenshi silent myocardial infarction, SMI. Ivyo bikunze kuba cane ku bantu barwaye diabete mu gihe umutima nawo ujemwo. Kenshi umutima ntukunda kugaragaza ibimenyetso. Ibimenyetso vy'umutima, heart attack. Bimwe mu bimenyetso vy'umutima ni kumva mu gituza canke mu gatuza utamerewe neza, haremereye canke wumva ubabara. Ivyo bishobora kugenda no ku maboko canke ku mabere mu gihe ari ku bagore canke ku bakobwa. Kutamererwa neza bishobora kugera no ku mugongo, amaboko n'igice co hejuru, gucika intege canke no kumva udatekanye canke kumva udatuje, kumva mu gifu wuzuye, igogorwa rigakorwa nabi canke digestion igakorwa nabi, kugira isevu. Ushobora guca wibaza ngo ni ikirungurira, kubira ivyuya, iseseme, kudahwa canke kuruka no kuzengererwa canke kuzengererwa. Umutima gutera cane bidasanzwe. Igihe ugaragaza kimwe muri vyinshi muri ibimenyetso, ugomba kwihutira kuja kwa muganga bagupime ikibazo c'ingwara y'umutima. Nubwo hari igihe ushobora gusanga utawugwaye, mugabo umaze kubona ibimenyetso muri ibi, ni uguca kwa muganga kuko ufise ikibazo kanaka, kandi ikibazo gikomeye gishobora gukomera amagara yawe. Ibimenyetso vya coronary artery disease. Coronary artery disease nayo ni ubundi bwoko bw'ingwara y'umutima kandi. Ingwara ya coronary artery disease ni ingwara ikomeye iterwa nuko ama-artery canke imiyoboro ijana amaraso mu mutima igenda ikaziba, bitewe n'ibinure vya cholesterol vyifundikamwo. Ivyo bituma imiyoboro canke inzira z'amaraso zimera nk'izizivye kandi zikaba nto. Ico gihe amaraso agera ku mutima aragabanuka, bityo bigatuma umutima utaronka oxygene ihagije. Vya binure vyifundikamwo bishobora kuba vyinshi, imiyoboro canke inzira z'amaraso zikaziba, bigatera heart attack canke ingwara y'umutima, ugaca ubona umuntu arapfuye. Kwifundika kw'ibinure na cholesterol mu mijana na cholesterol bigabanya uko amaraso yogera ku mutima. Ikimenyetso ca mbere c'iyi ngwara ni ububabare mu gituza na angine. Twovuga ko ari angine yo kutamererwa neza, kumva mu gituza haremereye, hababaza, kandi ukumva harimwo ibintu bishushe. Ushobora kuvyitiranya n'ikirungurira canke ikindi kibazo co mu gifu. Angine ushobora kuyumvira ku mugongo, ku rutugu, amaboko ndetse no kw'izosi. Bimwe mu bimenyetso vya coronary artery disease
guhumeka nabi, umutima utera ku kigero kidasanzwe, aha abenshi hari n'igihe wumva uri gutera umutima ugatera hari n'igihe wumva uri gutera uwukozeko. Umutima uteragura cyane, kubira ivyuya vyinshi ndetse no kugira iseseme, kumva wacitse intege canke naho nyene no kuzengererwa. Tuje ku bundi bwoko bw'ingwara y'umutima iyo bita heart failure. Twaba ibimenyetso vya heart failure. Heart failure ni indwara ishobora guterwa n'izindi ndwara zibasira umutima canke zitera umutima, harimwo coronary artery disease, heart attack ndetse n'umuvuduko w'amaraso, ico bita hypertension. Aho iyi ndwara ya heart failure itandukaniye n'izindi nuko ushobora kugaragaza ibimenyetso ariko umutima wawe ntucike intege, ugakomeza gukora canke umutima ukononekara canke ukangirika ariko utaragaragaza ibimenyetso canke hakaboneka bike cane. Heart failure itera kubabara mu gatuza, akenshi ntigaragaza ibimenyetso. Abaganga bahanura ko ari ngombwa kwipimisha nibura 2 mu mwaka kugira ngo ushobore kumenya amagara yawe uko ameze, kuko ari indwara z'umutima zidashoboka zigaragara. Bimwe mu bimenyetso vya heart failure ushobora kubona ni guhumeka nabi, na cane cane inyuma yo gukora ikintu. Hamwe mu gihe uba wakoze ikintu naho kiba kitaremereye cyangwa wakoze ikintu kitaremereye, wumva uriko urahemagirika canke nubwo woba wagiye ahantu naho wagize siporo uja ahantu hafi cane ukabona urahemagiritse bimwe biteye ubwoba, aho iki ni ikimenyetso ca heart failure. Canke mu gihe ata kintu na kimwe uriko urakora, mu gihe uryamye canke mu gihe wumva utekanye, mu gihe wumva utekanye ukumva umutima uriko uteragura cane, nivyo uja kwa muganga. Iyo uryamye mu gitanda, iyo utaco uriko urakora uryamye mu gitanda, nubwo uba uryamye ugasanga umutima uriko uteragira cane. Gukorora bigatuma ukorora igikororwa gisa n'icera canke gisa n'umweru, umutima utera cane bidasanzwe. Kwiyongera kw'ibiro canke kuvyibuha mu buryo bwihuse, kubabara ku mavi, ku birenge no ku nda no guhorana umunaniro, hamwe ubabara ku mavi ata kintu na kimwe wakoze canke ubabara ku birenge ata n'urugendo runini wagenze, hamwe nawe ushobora gutangazwa n'ukuntu hababara ku mavi canke ku birenge ata rugendo runini wagenze, canke guhorana umunaniro canke stress, no kumva ata mbaraga canke ata nguvu ufise, kuzengererwa, kumva ata mbaraga ufise mu gihe kandi ata kintu wakoze, kuribwa mu gatuza ndetse n'iseseme rya misi yose itagira n'ico rivuyeko. Igihe ubonye kimwe canke vyinshi muri ibimenyetso, ni ngombwa kwihuta kuja kwa muganga, kuko ushobora kuba ufise ikibazo c'umutima ntube washobora kubimenya. Kuko umutima ni indwara yica abantu benshi, bamwe bakaba babizi, benshi bakaba babizi, kandi hariho n'abandi benshi bapfa batabizi. Ariko nico gituma umaze kumenya ibimenyetso vyose ushobora guca uja kwa muganga ukaraba ivyo arivyo. Nkuko twabibonye, indwara zitandukanye z'umutima, zimwe zigaragaza ibimenyetso n'izindi, zimwe zigaragaza ibimenyetso izindi ntizibigaragaza, ariko umutima uba uriko urononekara canke uriko urangirika. Niyo mpamvu abaganga bahanura abantu ko vyibuze umuntu akwiye kuja kwipimisha 2 mu mwaka kugira ngo umenye uko umutima wawe umeze. Abaganga baduhanura kuja kwipimisha 2 mu mwaka kugira ngo umuntu amenye uko umutima wiwe umeze. Ubwoko butatu bw'indwara y'imitima hariho coronary artery disease, heart attack ndetse na heart failures. Zose ni indwara z'imitima, ariko mu buryo butandukaniyeko, byose bigenda biragira uburyo bishobora kuba bitandukaniyeko, ariko zose ni indwara kandi zimera nabi amagara y'abantu. Mwakoze kubona mwatwumvirije, ushobora kuja muri commentaire ukatubwira ese iyi indwara y'umutima hari ibindi bimenyetso wowe uzi. Ushobora kuba ufise umuntu urwaye canke ukaba wari urwaye nyene wowe nyene, ushobora kuba ufise ibimenyetso ushobora kutubwira ibindi bimenyetso wowe ushobora kuba wiyumvise ko nawe uko umeze, hanyuma navyo umuntu akabishishikara abisangiza abandi. Ndagusaba ko utarakora subscribe canke s'abone yikorera ngo uzoza wumviriza inama nyinshi canke inkuru nyinshi zijanye n'ubuvuzi bw'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bintu vyinshi. Ndetse washobora kuja muri commentaire ukagira n'icyo tubagiye n'icyo turashobora kukuronderera.
icyo tugusaba nuko nabisangiza abandi gukora subscribe cyangwa se abone hama ukabisangiza abandi nimba arayikoze nawe ushyire ko j'aime partage na commentaire musishikaye mubona ibiganiro byinshi biryoshye byo kuri iki minsi yose